bibagiye koroha inkuru ikiravugwa cyane niyo biveze rero gusohora ikiravugisha abantu benshi ku mbuga abari barazimye bakangutse bariko baravuga amajambo menshi aho nuko nakubwiye ati hiya kujya ya kanyaru hirya gatoyi amajambo yabaye amajambo ibintu byamaze gushuha muri entertainment biriko birashuha kabisa inyuma yuko haherutse gusohoka hit kuva kwa Kiri ku Akiri ubu naho hasubiye gusohoka hit kuva kwa Bivez on the from muragabe bahungu muragabe ino ndirimbo ikiravugisha abantu benshi ku buryo n'umuririmbyi w'icyamamare mu kurapa ari we Love Location Boy uwe nyene yanditse ku mbuga ziwavuga ati indirimbo nagomba gusohora ndayihagaritse mumbarire indirimbo nshobora kujya copy ku buryo yumva nawe nyene indirimbo agira sohora umenga ntiyoza guhangana na Mwungutsiki kujya avuga ati mumbwire iyo nojya copy karo kantu mabumba komeye karenze kabisa ku buryo icyamamare nka Love yandika amajambo nkayo kubera indirimbo Mwungutsiki ndamurashaka guhumviriza gato cyane ku ino beat gusa ino beat yonyine irakanganye wumvirize ino beat yonyine irakanganye ndakurahiye ino beat gutuma ndaguye ati irakanganye wumvirize gato ni beat iri kurumvamo ibicurarangisho bya kera beat iri kurumvamo ibicurarangisho bya bicurarangisho kama by'igihugu murize wumvise ino beat ni beat uri kurumvamwo ibicurarangisho ikembe nimba ari sinzi ibicyo bicurangisho birangora kwita amazina nimba ari ndonongo nimba ari iki sinzi akanuzo kavuga umenya kariho kararira menga ni ndonongo nyene Biveze kuririmba nk'uwanyoye nk'uwaborewe kugira ngo ashobore kuvuga kwa kuri sinzi rero ko ino strategy mwayumviriye ko cyane bukeshi iyo umuntu anyoye yaborewe sana nibwo usanga ari karavuga ukuri kuri mu mutima wiwe muga yumva nyene atakanuka murimo wasanga atari ko arubaho kukubwira wa muntu kubera ko kumbure karamucurira cyangwa nyene karamubwira nyene amajambo ndabonye nashaka kuba mukomereza rero Biveze yitije ryacu ryo umuntu aborewe yitije yasura y'umuntu aborewe kugira ngo ashobore kuvuga ano majambo y'ukuri Hello already gentlemen welcome again on Miracle Team 257 Nibisanzwe namaze gushika kuri micro za Miracle Team 257 kugira ngo tubazanire bya bindi byiza bya bindi mukunda bya bindi bishushe muri gisagara bya bindi bigezweho mu gihugu ndababwira ati nibibagiye koroha inkuru ikiravugwa cyane niyo musore umushinga nayo ni ada umusore Bivez on the floor mwamenye ku ndirimbo nyinshi amapiano amadancer amabeat nta beat nimwe ndayibaza Bivez atararirimba uno munsi ho yazanye amayobera ni hatari beat yazanye uno munsi racacanga abahinga barakibaza ati iyi beat ni afro beat ni amapiano ni sebe ni biki bino bintu ino ndirimbo Bivez rero gusohora ikiravugisha abantu benshi ku mbuga abari barazimye bakangutse bariko baravuga amajambo menshi aho nuko nakubwiye ati hiya kujya ya kanyaru hirya gatoyi amajambo yabaye amajambo ibintu byamaze gushuha muri entertainment biriko birashuha kabisa inyuma yuko haherutse gusohoka hit kuva kwa Kiri ku Akiri ubu naho hasubiye gusohoka hit kuva kwa Bivez on the from muragabe bahungu muragabe bano bahungu bahari ya ruguru bahariya mu burengero ni mu buraruko hariya mu buraruko bw'igihugu hariya ibutanyerera babaziriye nabi mudakorahiye nta yindi hiti nimwe iri kiravugwa mu gihugu itavuye hariya hantu amatwa nsumira ngo nizokurikira nizozanana muragabe rero abantu muri entertainment mwese muri ko murakora imiziki muragabe bano bantu babaziriye nabi inyuma ya aha nihe hit iri kiravugwa mwino minsi nayo ni isi yindi ni Mwungutsiki ino ndirimbo ikiravugisha abantu benshi ku buryo n'umuririmbyi w'icyamamare mu kurapa ari we Love Location Boy
uwe nyene yanditse kuvuga ziwavuga ati indirimbo nagomba gusohora ndayihagaritse mumbarire indirimbo nshobora kujya copy ku buryo yumva nawe nyene indirimbo agira sohora umenga ntiyoza guhangana na Mwungutsiki kujya avuga ati mumbwire iyo nojya copy karukano mabumba komeye karenze kabisa ku buryo icamamare nka Fab Love yandika amajambo nkayo kubera indirimbo ndawo Mwungutsiki nako ni Mwungutsiki ni hatari. Ino ndirimbo rero ku bantu batarayumviriza murashaka guhumviriza gato cyane ku ino beat gusa. Ino beat yonyine irakanganye, wumvirize ino beat yonyine irakanganye ndakurahiye. Cheke. Ino beat gutuma ndagwa ati irakanganye wumvirize gatoyi. Ni beat iri kurumvamo ibicurarangisho bya kera Ni beat iri kurumvamo ibicurarangisho bya bicurarangisho kama by'igihugu muri izi. Cheke. Wumvise ino beat ni beat uri kurumvamwo ibicurarangisho ikembe nimba ari sinzi isipike bicurarangisho birangora kwita amazina nimba ari ndonongo nimba ari iki sinzi akanuzo kari kavuga umega kariho kararira menga ni ndonongo nyene biveze kuririmba nk'uwanyoye nk'uwaborewe kugira ngo ashobore kuvuga kwa kuri sinzi rero ko ino strategy mwayumviriye ko cyane bukeshi iyo umuntu anyoye yaborewe sana nibwo usanga ari karavuga ukuri kuri mu mutima wiwe muga yumva nyene atakanuka murimo wasanga atari ko arubaho kukubwira wa muntu kubera ko kumbure karamucurira cyangwa nyene karamubwira nyene amajambo ndabonye nashaka kuba mukomereza rero bifesi yitije yacu ryo umuntu aborewe yitije yasura y'umuntu aborewe kugira ngo ashobore kuvuga ano majambo y'ukuri nawe ushobora kusanga aho nabwira umuntu nta muntu n'umwe adafise umuntu yagiye amuvuga ibintu yagiye amwonona amucokoza amugira ibintu bitari byiza agacambwa ati none ko ibyo byose wabikoze washitse kuki Mwungutsiki yaga umudimzi bifes on the floor wewe birumvikana ko umenga naje tumumenyereye mu ntuze kudisinga kandi ino ndirimbo itanguye sinzi ko mwese mwayiravye yatanguye yanditse ati rap yuda bigaragare ko bifes yaragarukanye yashusho yiwe yo kudisinga none bifes on the floor arika disinga ninde muntu ariko arabwira no majambo uyu muntu bifes yamuteranije na shiri wiwe yamuteranije na Bose yamuteranije nande ninde ariko arabwira canka ariko arakuvugira nawe ati nawe ubwawe nawe urafisa abaguteranije nawe aragize ariko bifes on the floor kungere tumumenyereye bifes on the floor turamumenyereye mu ishusho yo kudisingana mu ishusho yo gusotorana none bifes yari kasotorande ko keshi tumenyereye hangana no muririmbyi Fab Love nawe yabwiye ko ubasigaye bakumusaga yo bari Fab Love abantu mumwegereye mumbonera bakumusaga twikorera akantu ni atari yewe Mwungutsiki none we Mwungutsiki reka nibwira abahaters reka nibwira ba papillon reka nibwira na babandi bose baguma baduca intege tugitangura ati none Mwungutsiki iri ni naryo jambo bifes yakoreje mu kwishura babandi ariko ramuvuga amajambo menshi kubera igikorwa yakoreye ku Mutananirwa TV aho hagiye abwa amajambo menshi maze arababwira ati none ko mwayavuze none ko mwarataye none ko mwakoze ibishoboka byose kugira ngo muncafuze Mwungutsiki aya nawe ni n'amajambo nawe ukoresha mu kubwira baba haters babandi bakora ibishoboka byose kugira ngo bagucafurize izina babandi bakora ibishoboka byose kugira ngo bakwankanishe na babandi bagukunda babandi bakora ibishoboka byose kugira ngo bazibire zanzira Imana yaca zanzira ubona nawe ko ari zo nzira wagomba gucamo kugira ngo urengane nawe ubabwira ati none ko mwabikoze byose nkaba nkihagaze nkaba nkiriho Mwungutsiki iyi ni ndirimbo ishaka gusubirira indirimbo aha nihe y'umuririmbyi kiriko akiri aho yaririmbye avuga ati aha nihe kuburyo umuntu wese yavuga ati babandi bamvuga babandi bakora ibishoka byose kugira ngo sintahashika ariko ubu naramaze kwashika none aha nihe kiri bifes navuga ati none Mwungutsiki n'amajambo agenda sana yafitaniye umuryango n'amajambo agenda afitaniye umubano nkuko nawe ushobora gusanga hari byinshi baje bagiye baguca intege ariko gufightinga kwawe kwatumishika ku ntego zawe none Mwungutsiki
iyi ni hit igiye kurangiza umwaka ndakurahiye reka ndakubwira ati rero ibyiza no kushigikira tugakunda iby'iwacu tugashigikira iby'iwacu maze umurundi wacu natera imbere idarapo ry'igihugu rihungabana mu makungu Burundi bukamenyekana bukabicamamare nkuko twamenye za Amerika nkuko twamenye za Argentine kubera abanyangabirano baho twamenye Argentine kubera umukino w'umupira w'amaguru twamenye Amerika kubera ukuririmba kwa 50 Cent n'abandi no Burundi burashobora kumenyekana kubera umupira canke uburirimbyi suko none ibyiza no gushikira impano zacu gushikira abantu biwacu ndabakunda cyane hasta la victoria siempre ni one baby la skilla from NT Paradise aka BBC